kanongere ngo ikaze udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro bya minsi yose tudahema kubashikiriza kuri iyi YouTube channel yanyu ya Isange TV, kandi tugushimira rwose umuntu wongera akamaro ko bakomeza kubana natwe. Rero nguri makuru muri aka kanya tugiye kubagezaho, reka tubagezaho zimwe mu ngingo z'ingenzi ya makuru agira yibande ko muri Bukinanyana urupfu rutangaje rw'umukenyezi w'imyaka 40 ruravugwa, abantu batatu baramaze guhagarikwa. Rero mu yandi makuru turababwira ko burya ngo inyuma y'ibitenge by'abakenyezi ukuri nyako ari uko rero ubukene bumeze nabi mu bakenyezi mu gihugu cy'u Burundi. Mu yandi makuru turaza kubabwira yuko umukobwa wa General Neva ari mu biganiro rero mpuzamakungu, n'ibiganiro bivuga kuki ibyo uraza kuba ubimenya nudateba kubana natwe. Reka rero datevye tubagezeho amakuru ku buryo bw'idonido, ariko na mbere yuko tubagezaho amakuru ku buryo bw'idonido reka ndakwisabire wewe utari wafite na sabone cyangwa se subscribe bivanye n'uri mukoresha kuri YouTube, kugira ngo ubu bikora maze tujye turushaho kugezaho amakuru kugiye. Na wewe rero tarabyo vyandashya cyangwa se partage bivanye n'uri nanone ukoresha. Ukoresha igifaransa ni partage, ukoresha icyongereza ni share, maze bagenzi bawe cyangwa se ababanye bawe barushe ko kumenya ibiriko birabera kuri Isange TV. Karero tudatevye tugeza amakuru ku buryo bw'idonido. Muri Bukinanyana urupfu rutangajwe umukenyezi w'imyaka 40 ruravugwa, abantu batatu baramaze guhagarikwa. Bujumbura kwa 2026 ikiziga ca Beatrice Mpawe n'Imana caratowe hafi saha 11 z'umuhingamo mu cumba ciwe. Kubw'amakuru yegeranyirijwe n'abajejwe intwaro muri ako gace, uwo muhisi yahora aba ku mugwa mukuru wa komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi. Yahora yama agaruka ku mutumba wa Kabati mu bikorwa vyo mu mirima y'umuryango. Uwo bubakanye yoba akora urudandazwa rw'inka muri komine ya Kayanza. Kubw'ayo masoko nyene Beatrice Mpawe n'Imana yari yashitse kuri uwo mutumba kwa gatandatu wa 7 ntwarane, kiziga ciwe catowe inyuma y'iminsi 2 kuwa mbere uwa 9 ntwarane mu cumba yaryamagamwo. Kiziga ca Beatrice rero nibwo carajanywe ku bitaro vy'Indora kugira igipimwe imbere yuko gihabwa abo mu muryango wiwe kugira ngo gifubwe. Bw'amasoko mu muryango bwo bwicanyi bwabaye mu buryo bubabaje cane. Ngo mu mwaka uheze abantu 4 bo muri uwo muryango nyene baratowe bapfuye muri uwo muryango nyene buteye amakenga. Umuryango w'umuhisi usaba indongozi gukora ibishoboka byose kugira ngo hamenyekane kandi hanashenjezwe mu butungane abakoze ico caha uwo muryango wita ubwicanyi. Ku ruhande bwabo abajejwe intwaro bafadikanije n'igipolisi basaba abanyagihugu kubandanya batekanye, bagasaba abo mu muryango w'umuhizi kwirinda kwihanira mu kurindira ibizova mu matohoza. Kuva mu ntango z'umwaka wa 2026 intara ya Bujumbura imaze gutoraburamo ibiziga bishika 40, nkuko rero twagete nabatangariza amakuru yacu yahise mu rero yatambutse. Mwaka uheze hari ku rutonde rw'intara zishwemo abantu benshi mu Burundi. Kubw'icegeranyo cari iteka ishirahamwe ridundi rifise uburenganzira bwonyene bw'agateka kazina muntu. Rero ibyo biragaragaza ko muri iyi ntara bikomeje kuba bibi cyane, aho abantu bakomeza gutorwa ibiziga nyene isaha ku yindi.
mu yandi makuru ni uko burya ngo inyuma y'ibitenge vy'abakenyezi ukuri nyako hari ukuri nyako. Wa munani ntwarante mu Burundi hagati y'ibirori n'ubukene bw'abakenyezi. Bujumbura kwa 10 ntwarante 2026 ukwezi kwa ntwarante kw'isi yose kwagenewe agatekana k'abakenyezi ngo gakangurira abantu bose ukungana. Mu Burundi ico kiringo kirangwa n'inyigisho zo gukangurira abantu ukwibuka hamwe n'ibirori bitandukanye. I Bujumbura umurwa mukuru w'ubutunzi hasanzwe hari ibiro vy'amashirahamwe mpuzamakungu ya ONU n'uburongozi bukuru bw'igihugu. Uwa munani ntwarante warahimbajwe cane. Impuzu z'ivyibutso hamwe n'ubunywero bwuzuye abantu nivyo vyaranze uwo munsi. Ariko inyuma y'ivyo birori hari bamwe mu bakenyezi b'abarundi bibaza bati ni igiki koko duhimbaza? Ku kigo ca kaminuza kiri kumutanga umunyeshure w'umwigeme agendana ubumuga asigura ko nubwo bagenzi we batamukumira hari amahirwe amucika. Navukanye ubumuga bagenzi banje ntibankumira pariko hariho amahirwe anjana kuko bataraba ukomeze. Masoko yo mu gisagara abandi barashikiriza imyitwarariko yabo. FMI umudandaza w'ivyamwa aribaza kubera iki twogira umunsi mukuru, duhimbaza iki? Tumaze imyaka hafi 5 tutagira ibitoro, bigatera ingorane ku buzima bw'abanyagihugu cane ubw'abakenyezi. Ukuduhana n'ubusumbane mu kibano biracahari. Ku bwanje aho guhimbaza uwo wa munani ntwarante hotunganywa imyiyerekano yo gusaba iyubahirizwa ry'uburenganzira bwacu mu gihugu cacu. Adele nyina w'abana 3 aba muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara avuga ko hari ingorane z'ubukene. Guhimbaza wa munani ntwarante ku barundikazi biragoye cane. Ibiciro vy'ivyakenerwa birarengeye uburyo bwacu. Ku barundikazi biragoye cane. Ibiciro vy'ivyakenerwa birarengeye. Ukubura akazi, ukwivuza hamwe n'igiciro c'imiti vyaraduze cane. Ko kwigina iki vy'ukuri? Niko yibaza. Izo ntahe zerekana imyitwarariko y'igice c'abarundikazi bo babona ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi wategerezwa kuba umwanya mwiza wo kwiyumvira ku ngorane ziba hanze. Ku bw'abo bakenyezi uwo munsi wategerezwa kuba umwanya mwiza wo gusaba indongozi gutorera umuti urama ibibazo vy'ubutunzi bihanze cane abakenyezi. Gutyo inyuma y'ibitenge n'iminsi mikuru bamwe baributsa ko uguharanira agateka kukubaho neza mu buzima bikiri nkenerwa. Umunsi mukuru wahariwe umukenyezi wahimbajwe kuri uyu wa mbere wa 9 ntwarante ku murwa mukuru wa politike Gitega imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ni umunsi w'akaruhuko mu Barundi. Rero nk'uko tudatevye reka tubagezeho n'iyi nkuru ivuga ko umukobwa wa Jeanne Neva ari mu biganiro mpuzamakungu. Burundi yitwa Navi Kwasia Madeleine
Keza Ndayishimiye, umukobwa wa nyen'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, akaba yatanguye kwitabira ibiganiro mpuzamakungu ari kumwe n'intumwa z'u Burundi. Uburundi bwaserukiwe ku rwego mpuzamakungu na Madame Rosalie Nayishakiye, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubutungane, aho bitabiriye ibikorwa by'inama igira 70 ya Commission on the Status of Women CSW 70 yabaye kuwa kabiri igenekerezo rya 10 Ntwarante 2026 ku cicaro cy'ishirahamwe ya United Nations i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nama yashigikiwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, yari ifise intumbero yo gukomeza ubutungane, gukingira no guteza imbere uruhara rw'abakenyezi mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu n'isi mu kwihutisha uburinganire hagati y'abagabo n'abakenyezi. Rero biraza ahari byoba bimwe mu gutora umuti wa kiriya kibazo nyene abagore b'abarundikazi bibaza. Iyi nama yashigikiwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, yari afise rero intumbero. Mu bindi bikorwa vyabaye ku ruhande rw'iyi nama, habaye inama ku biro vy'intumwa z'ishirahamwe African Union ziri ku cicaro ca ONU. Muri iyo nama Ndayishimiye, Keza na Questia Madeleine, umukobwa wa Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ari mu bagize intumwa z'u Burundi, yaritavye ibiganiro. Yashikirijwe ijwi ry'urwaruka rwo muri Afurika muri rusange n'urwo mu Burundi cane, yongera ashimangira ati Uburundi bushigikiye cyane kandidatire ya Afrika yo kwakira inama ya 74 yitwa Commission on the Status of Women mu mwaka wa 2030. Ukwitabira kwiwe kwerekana ko urwaruka rwo mu Burundi ruriko ruriyongera mu bitabira ibiganiro mpuzamakungu mu gutanga ivyiyumviro bijanye no guteza imbere uburinganire n'iterambere. Urwaruka rwo mu Burundi bukibona ko rero bikigomba kuba vyakwitagwaho. Ukwitabira ivyiyumviro bijanye no guteza imbere uburinganire n'iterambere mu Burundi bikibona ko ruriko ruritegura gusubirira abakuru mu bijanye na diplomasi. Rero aya niyo makuru twari twafisiye kuri uyu mwanya. Dusaba wewe rero tutabanye natwe kugira ngo utege amatwi kugeza zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibanda ko muri aya makuru twabariye ko rero muri Gitega rero hakomeje kuba hagaragara ko hari ikibazo cyo gutorwa ibiziga rero mu ntara ya Bujumbura, ariko hakaba ariho hari ku mubare wo hejuru. Rero tudatevye reka dusubikire ngaha, tuzongere ubutaha. Ndabakunda cyane.